Mwigisha iyandikisha umunywanyi mu kigo FLE uheze wironkera uburusho bukurikira: ingurane iva ku miliyoni gushika ku miliyoni 15 ku nyungu itavuna 7% ikaruha gushika mu myaka 10. Iyo ngurane umunywanyi ayironka atangwa atasabwe kiretse amahera asanzwe ziganya kubakirwa inzu, hanyuma abubakanye bakazoza barariha mu myaka 10 kuri ya nyungu nyene 7%. Mufashwe mu mugongo n'ikigo FLE. Bigisha giraho muba mwubahwe. Tworeka kandi no guhumuriza bene igihugu kwiterambere tuko turajamo igisagara cacu ya Gitega. Umunsi mukuru baye tuko turasozera ibiganiro byatunganijwe na nyakubahwa amatari ntara yacu ya Gitega, aho yagende mitumba itandukanye n'amakartie abasigurira ivyo kuzoshira mu ngiro igicapo gishasha n'imbeshasha z'igisagara. Mwarumvise yuko atamugambi wo komora abantu bave mu gisagara uhari. Bijanye twavuze kandi twaravuze yuko ijambo rizanye ndongozi nkijya ijisho ry'umukuru w'igihugu riba ijambo ry'ukuri. Ntihagire rero abasubira guhagarika umutima mu nda. Ibizoba vyose bizoba ku ntambwe zitandukanye zitera zije imbere, kandi ibigomba bibe muzogenda murabimenyeshwa. Ntihagire rero abacagira ubwoba ngo vyase ko dusohora abana ngo twahagaritswe kurima ngo nitukubima amatafari, ahubwo abantu baje kukivi bakore aho sazo bafise amadidane. Muze mwegere indongo zitandukanye n'abahinga mu gisata ca obuba tuzobaha umuco mwese yumve yuko atunganirijwe. Mugiye kurangurwa tugiye kuzobandanya muri no mwaka turimwo umugambi wo kubaka stade y'ibihanga, kuheraheza inyubakwa z'isoko ryo ku mugwa mukuru wa zone ya Mubuga, kubandanya gukurikirana umugambi uza waratangwe gushikwa mu ngiro kuronsa amatara ababa muri zone ya Mubuga. Eka nyene tutibagiye naha turi gukurikirana ikibazo c'uko izone yoronswa amatara. Tugashima yuko umugambi wari waradindiye w'amazi ukurosa amazi izone tubona yuko uri kurashika ku musozi. Tugiye kandi kugurura isoko y'inyabututsi, hakaba ubu hariko harubakwa tuzu tw'ibwiherero kugira mu minsi izoca itangura. Hagiye kandi kubakwa ivuriro ryo mu Rubamvyi hamwe n'ihangare nini yo kushibikamwo ivyimburwa, dufashishijwe mu mugongo n'ikigega c'iterambere ry'amakomine. Co kimwe n'ikigwati gitekanyije kubakwa ku mutumba wa Mubuga. Ariko kandi harubakwa ishure rishasha ritoya ku mutumba wa Songa, kubera ko amashuri ahari yari yaze kandi umutumba ukaba ari munini. Kubandanya kandi kwagura no gusanura amashure bimwihangiro komine yihaye, kandi ivyo bikorwa bikaba byaratanzwe kurangurwa muri iki gihe cy'imbere ko amashuri yugururwa. Tugiye kandi kuzokubaka ibiro vya zone ya Mubuga no gusanura zone iribene. Tuzokubaka kandi ikindi kiraro gihuza umutumba wa Musave n'umutumba wa Gweza, kugira umuntu ashobora guca hari yavuye ku Musave ntarinde guhingura ino aja bukace aho za Butamuheba. Ukurikirana kandi umugambi wo gusanura twamaze gushikiriza ubushikiranganje, kandi dufise umuhango mwiza wo gusanura ibarabara rihuza iri barabara RN 12 riji Muyinga hamwe n'irindi narigiriya rya Ruyigi uciye muri zone ya Mubuga. Hagiye kandi kubakwa ca kigo c'iterambere ry'abakenyezi ngo twagishigirije, kubera abatanga uburyo bamaze kutwemerera uwo mugambi, gushigikira amakoperative y'abaremyi n'aborozi mu kubaronsa imbuto hamwe n'ibindi bikorwa bitari bike tutokwirinda turadondagura tutibagenda cyane ivyo kurosa amazi meza ya Rusengo ku mitumba itandukanye. Mwigisha iyandikisha umunywanyi mu kigo FLE uheze wironkera uburusho bukurikira: ingurane iva ku miliyoni gushika ku miliyoni 15 ku nyungu itavuna 7% ikaruha gushika mu myaka 10.
iyo ngurane umunywanyi ayironka atangwa atasabwe kiretse amahera asanzwe ziganya kubakirwa inzu hanyuma abubakanye bakazoza barariha mu myaka 10 kuri ya nyungu nyene y'indwi kwijana mufashwe mu mugongo n'ikigo Frey bigisha giraho muba mwubahwe.